kubasuhuza ndetse no kwifuriza ikaze abanywanyi b'ibiganiro byacu aho muherereye hose hirya no hino ku isi. Turagarutse mu idonido ry'amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa muri kino gitondo cyo kuri uyu wa mbere ku igenekerezo rya 26 Myandagaro umwaka wa 2024. Tugiye kugaruka ku makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa. Ikaze kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV, aho tubandanya kubashikiriza amakuru n'ibiganiro bigezweho babera kuba biravugwa nga mu gihugu cacu cy'u Burundi ndetse no hirya no hino ku isi, ariko cyane cyane twibanda ku makuru aba ariko aravugwa mu karere k'ibiyaga binini cyane, twibanda kuri politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Hano rero ndagusaba niba ari ubwa mbere hano kugira ngo upyondanditse sabone kugira ngo washe kuzajya urabona ibiganiro byacu mu buryo bworoshye, urebe no hirya gatoya upyonde ko ahantu hari akamenyetso kameze nk'inzogera kazwi nka notification kugira ngo nidushaka ikiganiro gishasha bagiye bahita barakumenyesha. Ikaze rero tuyatangure nga mu gihugu cy'u Burundi, dore ingingo nkuru rero turaza kugenda twibandaho. Umwarimu wigisha muri kaminuza ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kiganiro yabashije kuba yagirana na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, yaje kumubwira yuko by'umwihariko mu myaka irenga za 40 iheze Burundi bwo bwarahombye miliyaridi zishika kuri 6 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye mu banyagihugu ndetse by'umwihariko n'abayobozi bagiye batandukanye bakomeje kugenda baranyereza imisoro ndetse n'ayandi mahera menshi cyane agiye atandukanye, haba mu byo leta yo bitumiza mu mahanga ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye n'ibyoherezwa mu mahanga, ariko bikaba bihabwa igiciro gito gito. Ibi rero bikaba biratuma banki nkuru y'igihugu cy'u Burundi izwi nka BRB ikomeza kugenda irahura n'igihombo gikomeye cyane, ndetse bigatuma n'amadevize ashobora kwinjira mu gihugu cy'u Burundi aba make cyane nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ni ikiganiro kandi cyaje kuba hagati y'abayobozi bambe, ariko kandi hari n'amakuru yakomeje kugenda atangwa avuga yuko rero bamwe mu bakomeje kugenda bagira uruhare rukomeye cyane muri bino bibazo harimo n'umushikiranganje wa Birenga mu gihugu cy'u Burundi Ndirakobuca canke Ndakugarika. Ibi ngibi rero birakomeza kugenda bishikira yuko uyu mugabo ashobora kuba yotabwa muri yombi, kuko amakuru akomeza kugenda adusomera nyuma yuko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yakomeje kugenda avuga inshuro nyinshi, akomeza kugenda agaragaza neza ko yiteguye guhangana na buri umwe wese, aho yavuze yuko yiteguye guhangana n'umurundi uwo ari we wese ufise akaboko karekare cyangwa udashaka yuko uburundi bwotera imbere, cyangwa se umuntu ukomeza kugenda atuma nyine abanyagihugu bakomeza kugenda barahura n'ibibazo bikomeye cyane. Igihugu cy'u Burundi rero kirakomeza kugenda gihura n'ibibazo bigiye bitandukanye, by'umwihariko aho hakomeje kugenda haraba ibibazo byibanda ku ibura y'amahera aturuka hanze azwi nk'amadevize. Amafaranga yaho yamaze kugenda arasubira inyuma cyane ku buryo ifaranga ryataye agaciro ndetse n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, leta yiyemeje kurwanya akaranda ka monkeypox kamaze guhitana abantu bashika ku 548. Umushikiranganje wa mbere Judith Suminwa yaravuganye na Samuel Roger Kamba Mulamba, umushikiranganje w'amagara y'abantu, ndetse na Jani Kaseya, umuyobozi mukuru wa Africa CDC, ikigo ca Afrika cijejwe amagara y'abantu, mw'ijoro ryo kwigenekerezo rya 25 Myandagaro mwaka 2024, maze baza kuganira ku kibazo gikomeye cyane cy'iki cyorezo kizwi nka monkeypox gikomeje kugenda kirahitana benshi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Nyuma y'uko ku munsi w'ejo kandi muri icyo gihugu, mu bumanuko bw'icyo gihugu by'umwihariko mu karere ka Bunagana gasanzwe kagaruriwe n'umuhari wa M23, kamaze kugenda kamaze imyaka ishika kuri 2 irenga gafitwe n'uwo muhari warahiye yuko uzatuza no kumaze gukura ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, bitewe no kunanirwa kubahiriza amabwiriza ndetse n'amasezerano, ndetse no gukomeza guhohotera bamwe mu biganjemo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'abanyamurenge muri ico gihugu. Nyuma y'uko rero ku munsi w'ejo uwo muhari watewe n'indege yo mu bwoko bwa kajugujugu, ariko bakaza kugenda biyamiriza kuri ibyo bikorwa bavuga yuko ari akamaramaza. Ubu noneho batanguye kugenda bateguza yuko hagiye kuba ibintu bikomeye cyane, ndetse bongera no gutangura gasopo ikomeye cyane kuri ibyo bitero byakozwe. Bivuga yuko rero nabo bashobora kuba bo kwihimura bakaba botangura indi ntambara mu buryo bushasha.
Ikaze rero ku bakuru n'ibiganiro byacu hano kuri Burundi News TV abadukurikira guturukaga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Turabashuje kandi turabaramukije duherereye ga muri studio zacu i Bujumbura mu gihugu c'u Burundi. Abadukurikira muri ntara zigiye zitandukanye turabifuriza kumererwa neza cane. Abadukurikira muri mu makomine turabifuriza gutangura neza iyi ndwi kandi muzayiheze mumeze neza cane. Abo mufise ibibazo bigiye bitandukanye Uwiteka akomeze kuba yobagirira neza kandi akomeze kubumviriza. Ndabaramukije abanywanyi b'ibiganiro byacu kandi badukurikira baherereye mu bihugu bigiye bitandukanye, abadukurikira muherereye nga mu gihugu ca Congo, Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi hose twifurije kumererwa neza cane. Abadukurikira muherereye ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose twifurije ibihe byiza cane. Ni nako kandi tunabahaye ikaze mu biganiro byacu. Reka tuyatangurire nga mu gihugu cacu c'u Burundi, igihugu ciza cane ariko kandi kiba gikomeje kugenda kizamo amatati hagati y'abategetsi bakirongoye kuko bikomeje kugenda bigaragara. Amakuru ya mbere akomeje kugenda ashigwa ahagaragara rero ni amakuru ateye ubwoba cane, amakuru akomeje kugenda atuma abantu benshi bakomeza kwibaza ibintu biriko biraba nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Hari inama ikomeye cane yakozwe hagati ya nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi bategetsi bagiye bakomakomeye cane cane abayobozi bakomakomeye basanzwe bafise akazi mu makaminuza nga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari icegeranyo cyashizwe ahagaragara by'umwihariko rero caje kugenda gishyirwa ahagaragara cyerekana neza yuko Uburundi bwabworahombye miliyari zishika kuri 6 mu myaka iheze kuri 46 yose. Ibi byose bikaba byaratewe na bamwe mu bayobozi ga muri kino gihugu c'u Burundi bakomeje kugenda baratuma ibintu bikomeza kugenda birangirika. Bivugwa yuko rero haba mu bari mu gisata cy'uburimyi, abatumiza ibintu mu mahanga ndetse n'abafasha abanyagihugu ndetse n'amakoperative kurungika ibintu mu mahanga, byose bagenda barabinusura bakazana ubusuma bukomeye cyane mu biriko biratuma nyine babasha kuba boronka amafaranga make cyane. Aha kandi iyi nama yaje kugenda inagaruka ku bibazo bigendanye n'igitoro gikomeje kugenda kiraba ingume nga mu gihugu cacu c'u Burundi, aho bakomeza kugenda bavuga yuko abategetsi barimo bakomakomeye nga mu gihugu c'u Burundi aribo bazana ubusuma bukomeye cyane mu kugerageza gukomeza kwiba ayo mahera yagenewe igitoro, bakagenda bakavuga yuko rero gihenze cyangwa se bakagifatira ku bindi biciro bikomakomeye, bakaza bigatuma kigeraga mu gihugu c'u Burundi gihenze. Ibi byose byaje gutuma nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye rero aza gutangura amatohoza akomeye cyane, kandi icegeranyo kigaruka kuri bamwe mu bategetsi bakomeye cyane ga muri kino gihugu c'u Burundi, aho kivuga yuko rero bamwe mu barongoye ico gihugu harimo n'umushikiranganje wa mbere ko buca ari umwe mu bagize uruhare rukomeye cyane mu kongereza amahera menshi y'abarundi kuko bikomeje kugenda bitangazwa. Nyuma y'ico cegeranyo rero kandi nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yaje kuvuga yuko hagomba gutangura iperereza mu kumenya imvano ndetse naho uyu mutegetsi umushikiranganje wa mbere yoba imitungo yiwe yose uburyo yoba yarayironse cyangwa se uburyo yoba yarayibonyemo mu rwego rwo kugira ngo habashe kuba hotahurwa neza nyine niba ivyo bintu ari byo cyangwa se ari ukuri. Ibi kandi bikomeje bishobora kuza kugira ingaruka zikomeye cyane kuri bano bategetsi bakomakomeye mu gihugu c'u Burundi, aho bivuga yuko rero iri tohoza rishobora kuzagera by'umwihariko kuri bano bategetsi bakomakomeye harimo n'urongoye ubugambwe uri ku butegetsi. Ibi kandi mu gihe byoba bitanguye kuba biteye bishobora gutuma rero aba bategetsi bashobora kwisanga mu manyururu, aho bashobora kwagirizwa nyine kuba baragize uruhare mu kugereza umutungo w'igihugu. Icyakora hari amakuru akomeza kugenda avuga ko n'abandi bategetsi bakomakomeye ga muri kino gihugu cane cane abarongoye igisirikare barimo ga General Prime Niyongabo nabo bafise ukuboko kunini cyane mu kunyuruza amahera nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Icyakora hari amakuru avuga yuko rero nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yaba afise n'ubwoba bukomeye cyane bwo kuba yogira ibihano ahereza aba bategetsi, aho yamaze kugenda abona yuko kuba yarafunze uyu General Guillaume Bunyoni nawe wigeze kumushikiranganje wa mbere ga muri kino gihugu cacu c'u Burundi, byamugizeho ingaruka zikomeye cyane ndetse kugeza n'amagingo ya none nyine mu gihugu c'u Burundi kikaba gikomeza kugenda kiragabwaho ibitero bikomeye cyane, kikaba kiriko kirahura n'ibindi bibazo bikomeye nyuma yuko rero uyu mutegetsi akomeze kugenda byemezwa yuko agomba kuba yofungwa ubuzima bwiwe bwose. Hatanguye amatohoza rero akantu ku kandi kamwe ku kandi mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bomenya imva n'imvano y'aho aba bategetsi bakomakomeye mu gihugu c'u Burundi cyangwa se abafatwa nk'abagwizatunga, aho bo barakuye amahera bafise gushika none kuko bikomeje kugenda bigaragara.
ibintu kandi bikomeje kugenda birafata indi ntera muri kino gihugu c'u Burundi mu gihe ubukungu butifashe neza, ikibazo cy'amadevize kitariko gikemuka ndetse akazi kaba kariko karabura, ibifungurwa bikaba birimo biraduga, ubuzima bukaba buzimvye haba mu bikorwa bigiye bitandukanye ndetse hakiyongeraho n'iribura ry'igitoro. Ariko kandi hirya gatoya ngaha muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ikibazo c'icorezo cya karande cya monkeypox kimaze guhitana abantu bashika ku majana 548 gikomeje kuvuza ubuha, ndetse abanyagihugu mu mugororanaranye babwiye yuko nyene botanguye kugenda barahunga abari mu mavuriro bitewe n'ikibazo cy'inzara, bakaba bariko baracika amavuriro kugira ngo bajye kwishakira ibifungurwa. Umushikiranganje wa mbere ngaha muri kino gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange Madamu Judith Suminwa yaravuganye na Samuel Roger Kamba Mulamba, umushikiranganje w'amagara y'abantu, ndetse na Jean Kaseya, umuyobozi mukuru wa Africa CDC, ikigo ca Afrika kijejwe amagara y'abantu. N'imwijoro ry'uno munsi nyene ryakeye, ubwo bavuganye ku mugoroba w'ejo kw'igenekerezo rya 25 Myandagaro umwaka wa 2024, bumvikanye ko muri ino misi amashuri yegereje gutangura, kuko bikomeje kugenda bigaragara ku itariki 2 Nyakanga leta iriko gutegura gushiraho ingingo zo gukingira abana ico ciza. Ni mu gihe kandi abo kimaze kuba cyohitana ngaha muri iki gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, higanjemo abagore ndetse n'abana cane cane ababarizwa mu nkambi zigiye zitandukanye. Mu bizokorwa mu kurwanya ico ciza rero harimo guhimiriza mu mashuri. Umushikiranganje w'amagara y'abantu na mugenzi wiwe ajejwe indero bariko barakorera hamwe rero kugira ngo barabe izindi ngingo zofatwa mu rwego kugira ngo bakingire abana ico ciza. Ico gisata kandi kiravuga yuko kiriko kiragwiza utwigoro mu ntumbero yo kurwanya iyo ngwara biciye mu guhimiriza uducaco ndetse n'utuvura abafashwe no kuvura abafashwe. Ibyo bihuriranye rero n'inkingi ya kane yo mu mugambi ujanywe no gushikira abo hasi, kuko rero butomogwa n'amasoko mu biro by'umushikiranganje wa mbere ngaho muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Umushikiranganje w'amagara y'abantu yemeza ko utwigoro turiko rero turakogwa ari utwegeranya uburyo bukenewe mu ntumbero yo kurwanya ubwani bwa monkeypox, nuko rero umutekano wa mbere w'incaco uzoshika mu gihugu mu ndwi iza. Twatangaje ko yavuze ko batangajwe ko hakeneye miliyoni 49 z'amadolari y'abanyamerika ku bintu byankenerwa, ariko kandi atakindi azokora atari urucako. Dukeneye miliyoni zishika ku majana 6 nk'uko bikomeje kugenda bigaragara z'abanyamerika mu rwego rwo kugira ngo nazo zibashe kuba zobafasha mu gukomeza guhangana n'ibyo bibazo bigiye bitandukanye. Amakuru akomeza kugenda aradushikira kandi akomeza kugenda avuga yuko rero ubushobozi buriko buraba buke cyane ngaha muri ico gihugu. Yagize ati tuzoduza ubushobozi kuko rero tuguma twisuganya uko bukeye ndetse nuko bwije, kandi dufashwa na African CDC mu bijanye no kurondera uburyo mbere kubera Africa CDC rero n'imfashanyo y'ubumwe bwa Buraya turamaze gukingira incaco zirenga ibihumbi 215. Niko rero byatangajwe n'umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu Samuel Roger Kamba muri kino gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Muri urwo rugamba rwo kurwanya akaranda kagasama rero igisata c'ubumwe bwa Afurika kijejwe amagara y'abantu kirafasha RDC. Turafise kandi umugwi munini cyane ngaha ufashanya n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Twaratanguye gutanga imfashanyo zitandukanye, twaragize utwigoro kandi two gukingira incaco twisunze kandi igicapu ca leta, niko vyemejwe na Jakasia, umuyobozi mukuru cyane wa Africa CDC. Leta iravunira akagoherero kandi abanyagihugu ku buhinga bushasha bw'iyo ngwara bwibonekeje mu ntara ya Sud Kivu. Hari abafashwe benshi
henshi rero muri Equateur aho rero iyo ngwara iguma iduga cane, ariko kandi hariho benshi cyane bafashwe muri Sud Kivu kuko kuva mu mwaka uheze biraboneka ko hari ubundi buryo bushasha bwo kwandura biciye mu guhuza ibitsina. Kuva rero aho abanyagihugu baguma biyunguruza kubera ko rero hari uguhuza ibitsina ku rugero runini cyane kubera intege nke z'abanyagihugu, biboneka ko ubwo buryo rero bwo kwandura buguma butera bukomera, niko rero bikomeza kugenda biratangazwa. Kuko bikomeje kugenda bigaragara kandi uyu muyobozi Roger Kamba yibutsa ko kuva mu ntango z'uyu mwaka abantu bashika ku 558 bamaze kwicwa n'ako karanda k'urukushi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, naho abashika ku 15,664 bakaba bamaze gufatwa n'iyo ngwara. Kubw'ubushikiranganje w'amagara y'abantu, ibimenyetso vya mbere rero vy'akaranda k'urukushi ni inyonko, ukubabara mu mitsi, uruhuhe n'ibiheri vyibonekeza ku mubiri. Iyo ndwara ikaba yadukira mu gukorakorana n'uyigwaye mu kanwa canke se mu kibuno, bikanaca rero mu mibonano mpuzabitsina. Abajejwe amagara y'abantu bahamagarira abanyagihugu gukurikiza neza amabwiriza ajyanye n'isuku nko gukaraba akenshi ku manywa ndetse na nijoro nk'uko biriko biratangazwa. Muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kandi hakomeje kugenda havugwa ibibazo bigiye bitandukanye, aho bamwe mu bantu bakomeje kugenda bagaragarwaho rero iyo ngwara batanguye kugenda bitabwa mu mavuriro ndetse no mu masite agiye atandukanye aho bashyirwa mu kato. Ariko abajejwe amagara y'abantu mu mavuriro agiye atandukanye bakomeje kugenda baratabaza neza yuko ikibazo cy'ibifungurwa bikeya bitariko biboneka muri ayo mavuriro biko biratuma abagwayi bakomeza kugenda batoroka amavuriro, bakaba bafise ubwoba bw'uko iyo ngwara ishobora gukomeza kuzerera cyangwa se ishobora gukomeza gufata ibindi bice nk'uko bikomeje kugenda bitangaza. Iki kibazo gikomeje kugenda gifata indi ntera ngaha muri icyo gihugu, mu gihe abanyagihugu bakomeza kugenda bashimangira ndetse banagaragaza neza yuko n'ubundi ibintu bishobora kuza gufata indi ntera mu gihe leta y'icyo gihugu itagira ico ikora cyangwa se ngo ibashe kuba yokemura icyo kibazo cy'ibifungurwa nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Ku munsi w'ejo haheze hari kuwa Mungu kw'igenekerezo rya 25, umuhari wa M23 wabashije kuba ugenda uvuga yuko wakomeje kugenda ugagaho ibitero bikomeye cyane n'akajugujugu. Icyo gihe AFC yaratabaje igenda iratanga impuruza zikomeye cyane, ariko kandi M23 yongeye kuburira RDC yarenze ku masezerano y'agahenge nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ririmo n'ingabo za M23 ryatangaje ko ingabo za RDC n'imitwe yitwaje intwaro ifatanyije nayo rero ko barenze ku bigendanye n'agahenge byashyizweho, bagaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye uyu mutwe uri kuragenzura. Kuva ku itariki 4 rero z'ukwezi k'umunani mwaka wa 2024 hatangiye kubahirizwa agahenge ku ntambara ihanganishije ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ingabo za RDC zikomeza kugaba ibitero kuri uyu muhari wa M23 kuko uyu mutwe ukomeza kugenda urabivuga. Ku munsi w'ejo haheze nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, ingwano ikomeye cyane yabereye ahitwa Buguri muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Izindi ngwano zabereye mu bice bigiye bitandukanye mu gice cya Bunagana. Umuvugizi wa M23 mu bya politike Bwana Lawrence Kanyuka yagaragaje yuko ingabo za FARDC n'abambari bayo bafatanyije barinze ku masezerano yo kubahiriza agahenge, batanguye kwinjira mu bice uyu mutwe wamaze kugenda wigarurira birimo ibice bigiye bitandukanye, birimo Kikubo, Ubangu ndetse na Kamandi n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Yagize ati izo ngabo ziriko zirategura ibitero mu bice bituwe cyane nk'ahitwa Kirumba, Kaina, Kanyabayonga n'ibindi bihakikije. Twamaganye ibyo bikorwa bya gisirikare birenga ku gahenge kagikomeje kubahirizwa. Bwana Lawrence Kanyuka kandi yahamije ko bazakomeza kurinda ndetse no kurwana ku basivile bakomeje kwicwa n'ingabo za leta ya Kinshasa mu gihe n'amahanga akomeje kubireberera. Uko rero imigwano ikomeje kugenda iba niko ibiganiro byiga uko amahoro yogaruka bikomeje kugenda biraba.
ku itariki ya 20 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2024 u Rwanda na Kongo Kinshasa byitabiriye inama ya gatatu igamije kurebera hamwe rero uko umutekano wagaruka mu burasirazuba bw'ico gihugu ca RDC nyene byabereye i Rwanda mu gihugu ca Angola yayobowe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Angola Tete Antonio initabirwa na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa RDC Therese Kayikwamba ndetse na Olivier Nduhungirehe wari uhagarariye u Rwanda. Iyi nama ikaba yari iriko rero mu rwego rwo kugira ngo abashe kureberwa hamwe nyine uburyo ibibazo bigiye bitandukanye by'umutekano muke bikomeje kugenda bigaragara byobasha kugenda byubahirizwa. Amakuru akomeza kugenda aradusumira ngaha rero akomeza kugenda agaragaza ndetse akerekana rero abo buryo intambara ikomeje kugenda iraba. Mu butumwa bumaze kugenda burashyirwa ahagaragara muri kano kanya rero umuhari wa M23 wamaze kugenda utangaza neza yuko ugiye gutangiza ibitero bikomeye cyane, ibitero karabutaka, ibitero bishobora kuza kugwa nabi cyane Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nyuma yuko bari ku munsi w'ejo bagerageje kubataka. Amakuru y'akajugujugu rero yamaze kugenda ibataka ku munsi w'ejo avugwa yatangiye kugenda aramenyekana mu masaha ya saa 4 saa 5 z'amanywa rero aho iyo ndege ya gisirikare mu bwoko bwa kajugujugu yaje kuzenguruka mu kirere gisanzwe kiragenzurwa n'uyu muhari wa M23 mu bice bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru akomeza kugenda adushikaho rero avuga yuko iyo ndege yazengurutse ndetse itangura no kugenda iragaba ibitero bikomeye cyane mu gice cya Bunagana. Bivugwa yuko rero abasore ba M23 bayokeje umuriro ukomeye cyane ngo maze mu guhunga ikaza guhungira mu kirere cya Uganda. M23 rero yaje kugenda ivuga yuko ibyo byose itazakomeza kugenda irabyihanganira ndetse ivuga yuko igiye gutanguza amaoperasiyo akomeye cyane. Ni mu gihe kandi andi makuru akomeza kugenda avuga yuko nyine ku ruhande rw'ingwabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zizwi nka FARDC nabo basanzwe bafatanya bakomeje kugenda binjira mu bice bigenzurwa n'umuhari wa M23 nyuma yuko bamaze kugira abasirikare benshi. Ni nako kandi aya makuru y'ingwano zabaye ku munsi w'ejo yaje kwemezwa no ku ruhande rwa FARDC, ariko kandi aya makuru akaba yaremejwe n'umuvugizi w'icyo gisirikare mu rwego rw'intara Kivu y'Amajyaruguru Lieutenant Colonel Njigo Kayiko Jerome, ariko kandi mu itangazo riherutse gusomerwa kuri radio ndetse na televiziyo by'igihugu ca Kongo risomwe n'umuvugizi w'icyo gisirikare Brigadier General Major Sylvain Ekenge Bomusa yavuze yuko icyo gihugu biciye mu gisirikare n'abafatanyabikorwa bacu bariko barategura ibitero simusiga bizasiga uyu muhari wa M23 wa mu bice byose wafashe. Ndabashimiye mwese kuko mubana natwe 5 kuri 5 makuru n'ibiganiro tubasha kubashikiriza no kuri nombonesha kure ya channel yanyu ya Burundi News.